Amafaranga y'amadiaspora Amigo, mira, este mufungo ya. ya Kubera ndafite mufungo wangu. Mustari yarivye furusheti nta kibazo naga. So bakunzi ba Ndaha TV twabazaniye umwe mu bastari bavuga yuko Akavura mu Garanga kwiso panya za kuri effect. Kumbe nibi ndakuzirika. nkuko mubibona imbere ya kamera muri kumwe na Adrenaline Promoter kuri Michael, inyuma ya kamera hariho Dossier. So nkuko mubibona uyu munsi twabazaniye inka ifise amenyo, inka itwara umuduga. Nibaza yuko mumuzi ni Alvin Smith Cocaine, wa wundi nyene muzi ko afise amapeta ariko atigera vyibuha, sinzi impamvu ariko araza kutubwira. Alvin fresh Boa. umeze neza ga Alvin? Unangoye? None turashobora kubaza basi nimba twicaranye ni kubera ushobora kumbaza, yawe udashobora kumbaza ntitwari kwicarana. Sawa, niyo mpamvu nayo nkeneye kumenya ingene umeze. Ya bakunzi ba Ndaha TV nkuko mubibona twabazaniye novuga ngo umwe mu bastare bamaze iminsi bavugwa gose yuko yo bari umwe mu bantu bariko barajya amafaranga y'amadiaspora. Amigo, mira, ndafite mufungo ya. Ya Kubera ndafite mufungo wangu. Mustari yarivye furusheti nta kibazo naga. So bakunzi ba Ndaha TV twabazaniye umwe mu bastare bavuga yuko Akavura mu Garanga kwiso panya za kuri effect. Kumbe nibi ndakuzirika. Napenda ugaje naizanye zinaizanye. Kumbe man ninguye watusopa tusoze twazizanye aba diaspora kuri Alvin Smith abivuze kwiki. Namwe murandi none abo muyagira ko none ndayagira mu birabara. Alvin Smith ya baravuga ko indirimbo yawe Chokoroza ifise novuga ngo amafaranga yakoze ijya ndirimbo yo bayavuye kwa Nirna, nivyo? None nayo bavuye kwa Nirna inguraniri. Ingorane nuko tuzi yuko wiyemera uvuga yuko upanze inzu yiwawe ufise umuduga ariko ukacuja gusaba igenera n'amasheke yayo mahera twari kumwe ku buryo uvuga ko yavuye kwa Nirna. Iyo mpamvu twari tubibajije kubera ko ayo makuru turayafise. Premier journaliste mu Burundi muremeza ikiro ntimubaza muremeza Twabaje ingorane kandi yindi mwemeza ibintu utazi aho yavuye mushikawe. None Alvin Smith turabizi yuko ari umuntu agendana n'abakobwa benshi, n'umuntu agendana n'inkumi nyinshi, si ibintu turiko amaposte yiwawe ugira turabibona iki. Urana Alvin Smith aharenganye uzone dukumi ibintu nk'ivyo wonya. Kanakoze ikintu Antwa ndibaza abashonaliste mu Burundi murajya muri journalisme musazi cyarico. Ndibaza ivyo sibazo cyo kumbaza jewe ngo ko ngenda n'abakobwa ko ngira iki ivyo nuko no kubimbaza. Oya impamvu tubikubajije hari impamvu naho bisabisaniye n'umuziki hari impamvu vie privée yiwawe dukeneye kuyimenya. Kujya uvuga ati mfise inzu kandi tuzi yuko umuntu wese afise inzu ababamwo, kubera ko uvuga ngo ndafise inzu kandi tuzi yuko umuntu wese yose ku isi yose nta muntu ashira vie privée yiwe hanze moto. Imodoka iri mu muziki. Ndakubaza ikintu wewe wewe mbe ujya urafise certificat journalisme abantu bagoye certificat bakubwiye yuko utegezwa kumenya vie privée z'abantu. Turayibaza witubwiye turayakira. Ko ari umuntu uvuga vie privée yiyo none nk'ubu n'abana nateye ndamushika usanga ujya mwana afise n'uwanje ko no cyenda yivuga mani tu savais pas que ta sœur ujya mwana ari uwanje amushikanje fils niko ndaguha exemple. Donc nta muntu avuga vie privée yiyo wewe ubaza ivyo abantu baba bazi. Turiko turabaza yuko Alvin Smith ariko aravuga imbere ya kamera yuko afise inzu n'umuduga n'ibintu abantu baba bazi. Ari ngize kuvuga yuko afise inzu n'umuduga. Interview wakoze kwa Ozi navuze ko afise inzu n'umuduga. Wavuze yuko yakubajije ikibazo ca Oreg, uravuga ati je sinshobora gukina n'umwana akigurirwa impuzu n'abavyeyi, jewe mfise inzu mpanze n'umuduga wiwe. None ndakubaza ariho kugira inzu no kugira inzu upanze. Umva yuko bisiguye birumvika umuduga n'uwanje birazwi
umaze kuvuga inzu bisigura ko ari iwanje upanze okay avuze ikirundi cyiza kumengo none ufise agashavu kenshi oya nta gashavu urumva wowe unyemeza ibintu nkuko umengo urabizi nkuko umengo Arvin tutaraja kure kwanza wewe na Orege mufiki ko twama tubona ibintu vy'amabifu umwe ngo yarabaye umudanseri wanje uyundi ngo ibiki nibiki mufiki na Orege ntanakimo dufa naco mufa Orege avuze yuko azi Arvin wagapupe wakadesianime wewe bikugira none bimbwira ko ntangorane niwe so yabivuze ego umuntu wese avuga ikintu yumvamo n'ikintu ashaka arare kuri we Place Demokarasi cyarisho mu maririmbyi rero muri carrière musicale hariho demokarasi mu maririmbyi umuntu wese afise droit yo kuvuga icyo ashaka tranquillement umuntu wese afise droit yo kuvuga icyo ashaka Arvin Smith nkuko wavuze ngo turemeza turiko turakubaza turafise amakuru avuga yuko igihe usohora indirimbo yiwawe Kamisha muri kumwe na Mokenzi ko hari amakuru avuga yuko muhejeje gushutinga video woba waramudraze umudema kakwankira wowe ubivuga kwiki uyo mudema Mokenzi Nahise mu Burundi ndagizi ngati sencho kwishura prime agomba rimengo ibyanje wo uriko atuma itangwa na neza oya bakunzi b'umuziki bafise kumva kuri tufite nicyo novuga kubera nyine ntibitahurisi ntibyumvikana dukeneye kumenya vyarabaye ntivyabaye abantu bose mukoranye n'abadraga nkaje umukunzi wanje ari hajya ndakubaze umukunzi wawe ntabizi yuko agukunda vy'ukuri canke wowe umukunda vy'ukuri ne wewe imba ivyo byose turabiye Arvin tukubaze ikintu kimwe Chokoroza gisigura iki ku bakunzi b'umuziki ndundi ntibazi ico kintu ni giki Chokora zayaje Chokoroza gisigura chocolate chokora so abakunzi b'umuziki ndundi nibaza ko mwumvise abantu bariko barabaza ijya titre y'ijya ndirimbo mbega Arvin Smith ijya ndirimbo twarabonye yuko yari indirimbo tubona yuko ikoze ku buhinga novuga ngo buhanitse kandi tubona yuko mwari muberewe kameme biboneka yuko ijya ndirimbo yoba yarabatwaye amafaranga menshi mbega yoba yabatwaye nk'amafaranga angana gute ari indirimbo itwara amafaranga make ho ari indirimbo za make kuri wewe indirimbo ya make burya mu ndirimbo zisumaze gukora nijye ubona ko yoba isa neza yoba yatwaye amara menshi cyane kuruta izindi riko tuvuga kuri ijya no ko indirimbo zisumaze gukora nijye ubona yuko yoba isa neza kuruta izindi oya tukubajije kesho yo kuri ijya ndirimbo n'izindi zisa neza kubera ko yagiye mu zindi niyo yagiye muri ijya nayagiye mu zindi ntayo tuzi none urumva man imvuriza nkuko nabivuze hari ibindi bintu umuntu atavugira kuri kamera urumva yuko je no kubwira ngo ijya clip ngo yagiye amafaranga ya naye okay yagiye muri 200,000 y'amarundi ushaka uzo nkurire clip gamona oya kujyanya umuntu ashobora kuvuga ati iki kintu ciwanje cantwaye amafaranga ya nayanya yewe ivyo twarabirengeye muta mwarabirengeye ivyo twarabirengeye ndaki nibikibaho nta muntu akirata mu nzenya mu nzira yuko ntibibaho si ukwirata kubwiza ukuri abakunzi b'umuziki ni byiza ivyo dunavyo nkora Arvin Smith biravugwa yuko ashobora kuba afise utundi tuntu akora apart y'umuziki kuko none nuba mbaho gute deja ibotike murimo yicayemo aya t-shirt yanje aya t-shirt ya Chris Bertier aya t-shirt ya Mike aya t-shirt ya Tuguma Dori none ntumva yuko ndi mu kazi deja ya biraboneka harutwe banje bona ngaho biraboneka yuko uri mu kazi uvuze ngo burafise ibindi mukora deja turafise ibindi dukora nta muntu ashobora kubaho akora akazi kamwe ya nta muntu ashobora kubaho akora akazi kamwe biboneka yuko apart y'journalisme nta bindi ufise ukora ndavise ibindi nkora safi sana sawa Arvin Smith uri kuraraba umuziki wiwawe personnellement aho wari uri avant naho wari uri
naho ugeze kino gihe urimo ubona uri kugenda gute? Alvin Smith turamuzi nk'umuntu akora amakava atabaho ibiki n'ibiki yirirwa mu gasho, bega bimeze gute? Tuyamaze gufungwa nawe ku buryo jewe uziko nirirwa mu gasho. Ndamaze kubona ifoto wambaye minoti. Minoti wowe ndakubaza. Aha tukuruka hajya hasi ngamwe imposta kwambika minoti ntiyo ikwambika amakacha ikura. Bivana na plus burimo. Kwambara minoti nibisanzwe mu nami. Ewa yambaye rero rugufyina. Ndaguha example ko kwambara minoti nibisanzwe kandi je sinama mu gasho ko nta musi turahurira mu gasho. Ariko kubera iki ibinyamakuru bihari kugira ngo bivuge situation muririmbye abarimwo. Bavuze yuko uri Alvin Smith ari mu gasho. Uramaze gusanga mu gasho na kamera ku buryo uvuga ko je nama mu gasho. Kamera ntishobora kwinjira mu gasho kubera ko utinjira na telefone. None ndakubaza why cyase ushobora kuvuga ngo waba mu gasho turahurira? Ntiduhurirayo turamenya yuko wagiyeyo. Wewe uri kuriraba aho ugeze ubona wiha place ya kangahe mu muziki ndundi? Ya nyuma. Kubera ntushoboye nturize. Wewe fata uko ubishaka je ni ya nyuma. None maze igihe tubona ama interview ugenda ukora ahantu uvuga yuko hariho abantu bariko baragwanya nouvelle generation kuko babona yuko muri ko murakora ariko ugasanga babandi babatanguriye bakaba batarashika kuvyo bifuza, ariko mwebwe kwera ko muri ko murabishikako abandi bakabagwanya. Mbe mwibaza ko ari kubera iki baba bariko barabagwanya? None wowe igituma we ntuvyumva? None wowe ikintu umuntu utashitse ku myaka 10 ubundi mwana akagishikayo mu mezi 3, none wowe ntiwumva igituma? Wowe nyene wabajije ikibazo nyumva ko hari igituma? Kubera iki umuntu yakwajije ikibazo umwishura ikindi kibazo? Kubera yuko réponse iba iri mu kibazo cyawe nyene. Ibiri mu kibazo cyawe. Wowe nyene umaze kuvuga ngo nouvelle génération iriki yatera imbere cyane kuruta abakera. Hari ibintu nouvelle génération ikirashikako abakera kugira babishike ko byabatwaye imyaka. None wowe nucu byumva? Réponse nirimo nyene. Nvoye rero wambajije. Nayikwaje kugira ngo jewe nimba ndayizi abakunzi b'umuziki ndundi bayimenye. Naje nakwishyuye kubera ndakubwiye yuko réponse iri hajya nyene muri cyo kibazo cyawe. Umukunzi w'umuziki ndundi naca ayimenya gute? None ntabitahura. None ndakubaze wewe ibi journalisme wimaze imyaka n'imyaka ntibakuzi jewe ndaje hirya y'icyo cemenyekana. None ngaho ubona nta kintu ubona hagati. Ushobora kuba watanze igiturire sawa, donc igituma nico nyene ko watanze igiturire nico gituma. Aho abandi bidoga yuko indirimbo zabo zitavuzwa ku maradiyo, ata kintu na kimwe kiriko kirakogwa aba DJ batavuza indirimbo zabo kugira ngo abo baririmbyi batera imbere. Alvin Smith wewe harihe ubundi buryo akoresha kugira ngo bamuvuze asumvye babandi batanguye imbere yiwe? Mwe ndakubaza ikintu kimwe. Nukumbaza go. Je ni komedi. Jewe iyo umuntu ambajije mbazi ko réponse iri mu kibazo ciwe. Urumviriza radio? Ndayumviriza. Urumva indirimbo zanje? Yego. Aiza abandi tu. Ku radio nyene. Tazumva ku radio. None nimba wamvuza jewe bakavuza n'izabandi. None ntumva ko batuvuza twese. Nimba indirimbo yiwawe ivuze inshuro 5 ku munsi, iyo undi kavuga inshuro imwe, kubera iki iyo biba yavuze inshuro imwe gusa? Ndakubaza. Ugira radio yanyu ni yambere ngaho mu Burundi ku buryo abantu bose babonye ikiganiro birigira kuraba. Aho abandi ikiganiro bagishize ko mu isaha imwe babaronse amavyusi 1000, ariyo nabandi kugira abantu amavyusi 1000 bibatwara n'imuzenya n'amezi. Urabitahura? Donc ukora cyane uravuzwa cyane, ukora porepore uvuzwa porepore, udakora cyane barakwibagira. Nta giturire ntaki. None wowe woronga igiturire uha ujya mu journaliste uyu amara barakura wacugomba sivyo? Donc ukoze cyane barakuvuza, udakoze cyane ntibakuvuza. Nakwishuye? Ya, nibaza yuko ubwo ari ubutumwa ku baririmbyi bagenzi bawe ubatumirira gukora cyane kugira ngo nabo bavuzwe. None ugira je kera baramvuza cyane nkuko bivuga. Uzi impamvu batakuvuza? Wasohora indirimbo zitabaho. Voilà. Icyo nagukundira uri kurambaza ibintu ama réponse yazi deja. Alvin Smith numuririmbyi umwe mu baririmbyi benshi bafise amatatuage menshi ku mubiri. Why? Asigurika ya matatuage. Ndafise amatatuage menshi cyane ku mubiri. Asigura iki? Urumva icyo ni kibazo ca mbere ngo why ufise amatatuage and amatatuage asigurika ni ibibazo bibiri. Okay, why ndafise amatatuage menshi? Because nabishase kuba ndafise. And asiguriki
bisigura yuko icyo asigura nje nakizi ko sinoshira ikintu mu mubiri wanje ntazi ico gisigura merci beaucoup nico twari dukeneye kumenya merci akwishura Alvin Smith turaherutse kubona poste yiwawe wabaye ambasadere mbega bijya bintu kubatabizi nibiki Global Peace Chan Burundi mu Kirundi watabizi muzobona interview twakoze ndiko ndasinya contrat muzobona vyose uzoze kumbaza ninamara kugira interview ndiko ndasinya contrat ndiko ndisigura nongera nsigura n'ivyo ari byo nahe icyo video nyasohoka muzoce mugaruka kumbaza ko mu mwanya bijya bitarasohoka sishobora kuyivuga ngaha ariko kuri page yawe biriko navuze iki navuze merci de m'avoir choisi c'est tout ya bakunzi ba Ndaha TV nkuko mubibona Alvin Smith umubajije ikibazo kwishura ikindi kibazo gisigura yuko inyishu mu bibazo tuba twamubajije mwebwe nyene muraza kuziha tubashimire gukurikirana Ndaha TV mugire subscribe channel sabone bivanye n'ururimi telefone zanyu ziba zirimo twongera tubemerera yuko tugiye kuza turabazanira abaririmbyi bariko haravugwa muri kino gihe kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza dushigikire runo gwaruka naho hariho benshi bariko bararwanya ariko nibaza yuko umumwe wese afise aho yateguriwe nkuko bariko barakora natwe turafise kubashigikira kugira ngo bashike ku ndoto zabo ya turabashimiye Alvin Smith sezera abakunzi ba Ndaha TV n'abakunzi b'umuziki ndundi wongera ubasaba kugira subscribe kuri Ndaha TV bon ikintu cyambere jewe ndutangura gushimira umuntu atwara Ndaha TV kuko jenga niko ndajya we kuko ndanywa we yanguriye indya yanguriye akayoga none nkaza gushimira ujya wese no gushimira ko waje nga kunkuri yashu gusa waje kuntweri yashu no kumbazagiza ujya no yakoze ikintu gikomeye kuko ubu ngundi kunywa sha merci itwa Jolene merci Jolene merci ya TV yawe izatera imbere kubera wowe je abasho original muri ishije ukamunywesha vuba ikiganiro nicyo kizoba cyambere mu views mu biganiro byanyu byose OK merci nawe ndagushimira wangoye nawe mba ama training mu zuba umbuye kuvuye muri sport cyanke merci beaucoup kandi merci kuba mwaje kuri boutique yacu turabashimiye cyane turashimiye n'abakunzi b'umuziki ndundi kubandanya muduteza imbere kubandanya mudukurigira kubandanya mura ibikorwa byacu kubandanya mu pushinga mu partager quoi turabashimiye journaliste aba promoteur aba DJ abantu bose bazi yuko baterereye ikintu muri industry y'u Burundi turabashimiye cyane manje nibaza yuko ari ibyo manika kunda umundi nk'umutive metrage man wajeje na ntura ariko nasize ko agapoint ya Imana iguhezagire wakoze uduha umwanya wo gukorana nawe jewe nawahaye kandi nabemeye niyo mpamvu nabahaye ya bakunzi ba Ndaha TV turabashimiye kuba mwemeye kudukurikirana no kubandanya mukurikirana ibiganiro bya Ndaha TV Imana ibahezagire